nturina kumuraba biraboneka none nka Natasha nko kubwira uririmbana na Natasha uririmbana nawe biki kubera iki bibajije kuri Natasha bon umviriza chumba umviriza shikilia shika yaheruka gusora yitwa gute mbega DFTV Tunda Juhudi. What's up guys? Ndabaramukije mwese mandanya mukikana ibganiro cha kuri DFTV kuri mikoro kumwe na Ding Delicia muri ino house ya DF. Twadufise umutumire. Umutumire nawe so wundi ni Mr. Sinzi. Afise byinshi ni CEO wa Wakalite TV akaba afise ibintu byinshi cyane tugiye kumubaza. Behind the camera ni so black abandanya gukora ibikoresho kugira ngo abaha amasanamu ameze neza cyane. Ntarabarandira reka ndabahe umwanya kugira ngo ashoye kwidondora. Ndabaramukije. Ni sawa. Muraho. Cyane gose. Murabereye cyane. Merci. Na uraberewe? Urakoze. Akes Dani ndakwambika. Cece nyendi yambika. Na hari umuntu yanyambika. Ariko mboni ya style mengo irashonye ko ni wishonera. Barashonye nara juste ni commande avuze ati mushonye ibintu bimeze kuno ko yanagira shooting video ya iwawe. Ego. Ya iwawe inyuma y'iyo ndirimbo yahitinze cyane uragarutse kuri tubikore iyo sije ya tubikore yazanye gute yazanywe n'amajambo agizwe n'indirimbo koma indirimbo n'ubundi amajambo aza ku ndirimbo just sije yo kugira wiyumvire tubikore ego ya kugira niyumvire tubikore cyane niyumvire titre cyane niyumvire iki no indirimbo ya tubikore kugira uyiyumvire wisonzike oya no kuyumvira tu gagotereka indirimbo y'urukundo ni juste ivyo byonyine gusa ego ntaco niyumviriye Akes Dan uravye iwawe ukarabana tubikore ni indirimbo zibiri novuga zose zigaragaza urukundo kubera iki amayisunga urukundo bon je nibaza yuko ari inspiration bafise muri uwo mwanya ariko nibisiguye ko nafise izindi ndirimbo nafise ayandi mateme ndazifise ego kubera iki none ushima cyane gukorera ku rukundo no isi igizwe n'urukundo urabona kuva Yesu ataraza ku isi wombwira ijambo ryagumye rigaruka kuva isi ikirema jusqu'au aujourd'hui kandi ritazigera ripfa urukundo bien sûr none akisa uretse abagenzi ko nzi ko ufise na benshi arafise umukunzi oya kubera iki kubera tawe done gute ufise inspiration y'urukundo hama mukunzi kubera nakundanye no kuvuga uririmbira public gusa udafise uwo ushaka kwitura ndakuririmbira wewe n'umuntu wawe muryoherwa mugabo udashaka kwinezereza kwe kudashaka kuryohereza nawe umuntu uje kuririmba gusa birangyohera kandi wewe uryohewe je nanje candyoherwa wemba naririmbiye uryohewe nanje candyoherwa uryoherwa mugabo ntuwishaka yuko uyadressa nawe ku muntu umwe en fait uyadressa ku bantu babiri bo bari kumwe pardon ati uvuze ati uririmbiye jewe n'umuntu wanje urabira kuryohera ariko ntibishobora kuryohera wowe uyadresheje ku muntu wawe oya kana tawe ariho byongyohera bien sûr naje mvuze ati kubera ko tuyumvira ko ariho byo kuryohera kuruta adiho byo guhana ayandi mayide kuruta niyaboneka bizongyohera kurusha Akes bijya kunda abakobwa ameze gute oya wari we wese twumvikanye tugahuza c'est bon mwumvikanye mugahuza ni kuvuga hariho ibintu bigusuni kuvuga ati hariho ikintu kanaka nshobora kuba no huriza ko n'umuntu nkumva twobihuriza ko bikagenda neza ikintu kimwe nta muntu aba complete à 100% akizi cyukiye nta muntu yutsura à 100% uyu unyashoye kuba ameze ukunye mugabo afite indi defo kanaka rero niyo mpamvu we gusura abantu dissatisfait nico fise c'est tout Akes Dan nikihe kintu umuntu ashobora kumukorera akumva kiramubabaje cyane kuruta ibindi byose kumbeshe byo birambabaza umbeshe tu birambabaza Akes Dan buryo ntubesha ntibirigera bishikuka besha umuntu never jenje gukubesha okay Akes Dan nka CEO wa Wakalite TV twaramenye Chris and Junior because of Akes Dan ni benshi nafatiye kuri Chris and Junior kuko nibo bana novuga ati bari baje batabyorosha bari baje bakora neza cyane kandi byose bakavuga ati ni grâce à Akes Dan tubitege kandi canke byarangiriye hajyo Chris and Junior no kubitega bariko barakora indirimbo gusa bazobona umwe muri bo kubera ikatari babiri kandi tubamenyerera ari babiri ubundi hari ibindi bikorwa arimo bitamufacilita bitamworohera kuvuga ngo aje mu kuririmba
yego muri music Chris canke Junior Chris ariko bagitangura baravuga yuko naho babijamwe bitemerewe neza cyane kubera amashuri eske uyo Junior woko bamwemereye bararangije ko mengo nabana bato cyane bon kimwe cyo je novuga kuri bajya suba ngo nibavyari vyemerewe kandi bajya nabana bafite ubwenge cyane kwishuri cyane kuva kera rero urumva ni ibintu nyene bihari tu bituma avuga ati reka jeyo mbe kwanza pose muri ibi ama petit frère abandanya aririmba nuko kuko kijya gihe bari abana urumva narabahitiramwe amadama ivyo bakora mu gubona abantu bakuze nubwo bavuze ngo naba barakuze barafite kwihitiramwe ico bakeneye gukora abantu benshi mwakoranye ibikorwa bitandukanye ariko nshimye guhera kuri umwe novuga yuko mwakoranye cyane hari umuntu ari gutrending avuga yuko waka ari izina uba waratwaye umuntu nibyo waka yeah sibyo ariko hariho t-shirt turiko turabona ziri different turabona t-shirt za waka tukabona n'izindi t-shirt ziri très différent nizo Landry promoter akoresha ariko aramenyesha makuru ariko izo zindi ziri très différent basa nabwira ikintu kimwe uzorabe makartu zona benshi bambaye bantu boy mugana bisuka ko zibaza kwa afisha umufanzi wawe yakunze ikintu ci wawe kandi umubajije ko no mu bantu boy arakwemerera yuko je ndi mu bantu boy ukora cyo ico kintu rero nibitangaje nimba ujya wamubonye yambaye wakawaka ni umufanzi wa wakawaka kuba afata akagenda gukoresha imipira akandika ko wakawaka ni kubera ko akunda wakawaka sasa ariko biravugwa yuko nezi iyo mipira iri irakogwa n'umuntu umwe mubo mwagendanye benshi badomye ku rutoki ku muntu yitwa adopt ni bon kuba twarakoranye akava muri team arashobora kuba yavuye muri team kubera ko imvu zitandukanye ariko umutima wiwe ukiri muri team ubundi yavuye muri team donc kuba approche cyane kubandanya dukorana ibikorwa ariko agikunda igyo wakawaka n'ibintu bisanzwe kandi umuntu kuba yaravuye muri team ya wakawaka akaba ariko arakora logo ya team yavuyemo kuri wowe ntaco vyica nta nakimwe kuko iyo kiba kivyica nane ko naramaze kumufatisha kubwi wawe ntaco bigutwaye no mufana mu bandi tu ya Akes dandusubiye nyuma gatoya wavuze yuko atamukunzi ufise ariko biravugwa yuko iryanzo heruka kubaka uri mu kugira ubugeni na mama w'umwana mwaravyaranye turakeneye kumuca bon abamenyesha makuru murafise kuno muramuryoshye inkuru ngo biravugwa so kuryoshya inkuru biravugwa kuko ni byavuzwe nandi ni kimwe mu majambo amaze imisa trendinga bon icambere cyo avuga yuko icambere novuga iryanzu sije nayubakishije iryanzu ifise nyeneyo Akes don ayibayemo pour le moment nyeneyo kuko arayiriha urayibona arayiriha mugabo Imana yasho guheza uzohezagira ejo cyane hirya ejo akayigura kuko ni uwo mugambi wanje nta myaka ibiri je singaje ntaragura inzu wanashimirenze niki urabibona ariko ico cangaruka kandi nkavuga nta mugambi mfise ko kugivuga ngo ngire mariage kandi mama ujya mwana wanje ntituri kumwe umwana ari he mama ari umwana ari kwa nyina kuko aracari muto aracakeneye kuregwa na nyina wiwe mama wiwe nawe nyina sinzi nyango ari wabo nuzi yari kandi uvuga yuko umwana ari kwa mama wiwe sinzi aha ari ko ari wiwe canka ari wabo je umwana ndamukeneye ndamuronka baramumpa kwamarana amasaha cyangwa umunsi cyangwa sinzi biravana kandi ikindi naco bon ari ikintu gikenewe ko umwana afashwa ndagifise ndagikora bambwiye ndagikora nuko bimeze tu Akestan tugarutse nyuma gatoya ku ndirimbo tubikore kubera iki washimye kumanza kurekura audio twitege video ni mu kwezi kumizo bisohotse niko nsanzwe nkora indirimbo zanje zose biravuga yuko hari indi featuring rero usohorana n'uwundi muririmbyi wo ngaha izoza imbere y'iyo ndirimbo canke izoza inyuma ya featuring ndafise collabo ndi kumwe na Vichou niyo yagira isohoke muri iki kibanza ca tubikore ariko hari ibintu bitagenze neza tuvuga duti reka turindire nkuko babitubwiye muri management ya The Fight turindire amaduzo isore après bisigura ko twacu tubanza kwa gusora muri team nawo muri staff yanje bavuga ati nitwo kwicara tandirimo tudusohoye muri iki gihe urumva rero c'est bien que twogira gute twosohora indirimbo mu kurindira yuko niyo ya Vichou izosohoka hame nawo tuzishora kwanza na video hame ya Vichou nayo
bikazokurikira. Iyo navuga yuko igire ari indirimbo gira kabiri wowe usohoranye na Vichou Love. Ni ikihe kintu kikwentewesa cyane kuri Vichou? Nubwo zuba 5 twozikora nubwo zuba 10 twozikora. Ikifi gusa yuko kubera iki? Dukora ibintu byiza birazwe. Iminsi yose iyo ukoranye na Vichou Love urumva ko ikintu kizima. Bon, apana iminsi yose iyo nkoranye na Vichou Love. Iminsi yose iyo nkoze ndumva ko nkoze ikintu kizima, muga nkoranye na Vichou Love hari ibindi bintu byiyongera. Ni nkuko nkoranye n'umuntu wari we wese hari ibindi bintu byiyongera kuko abantu dufite ivyo dusumba sumbana. Akes dan no musi ndamuhaye featuring na Satbi yo ikora. Umenya ko biri muri programme. Kubera iki none utayishize imbere ya Vichou Love? Nirakogwa hari ibintu bimwe hari biyago bimwe tutarashika ko kuvuga ndirimbo ikogwe ariko irashoboye kuzobona ku mwanya wari wose. Cyane niboneke biravana. Akes dan uretse abaririmbyi b'abarundi n'uyuhe wundi muntu ubona wifuza gukorana nawe Collabo? Ni benshi cyane ne presque bose. Nta numwe nto kwifuza gukorana nawe ahubwo ikibazo cyo kigaruka dukorera kuri sije nyabaki kuko ari umuririmbyi unzaniye bacumbira ngo dukore sije kana showe kwemera. Yego. Hari abantu benshi bakorera kuri sije z'urukundo ngaha anye mu Burundi. N'uwe muntu akwenspira cyane ukavuga ati uyu muntu vraiment akagasije nagakunze. Sije? Yego. Baje si bon. Sinkunda amasije cyane. Nkurikirana gusa uburirimbyi baba bakoreze mu melody je kintu kwansha cyambere nkurikirana ni melody. Aca nkurikirana n'ukuntu banditse najya amahime. Rero abarundi benshi turafite problème yo kutandika hime. Nkakurikiza kandi n'amako abayaririmbiyemo ya musique ya piano niki ama nivyo tusije uko yaririmba kose iraza kuryoha mugabo ukurikije kwandi ivyo yanditse gute melody nimeze gute n'ibintu bintu nk'ivyo ariko kandi ikindi naco hariho sije udashobora kuvuga ati par exemple je na Alvin Smith munzane twaririmba mugabo bivana na sije hariho sije zimubere Alvin Smith mugabo hari ibindi bintu nashobora kumuzanira Alvin Smith nko kumbwiye ngo ndondera Alvin Smith turimba indirimbo ya Sida sinshobora ari amabara kabera imbwa sinshobora nugabo muri bijya bintu nyene byiwe nkabije nyine amaririmba byo kubanjuka byo gusaragurika byo kwiyemera sawa. Nukuvuga hariho umuntu umanza ukaraba ati naka akorera nizihe sije zo mutoka n'uyu unye wapi nturi nakumuraba biraboneka none nka Natasha nko kubwira urima na Natasha urima nawe biki kubera iki bibajije kuri Natasha? Bon umviriza chumba umviriza shikilia shika yaheruka gusora yitwa gute mbega araheruka gusora indirimbo mwende urumva kurikiye indirimbo ziwe zose wowe cyumva system ko uririmbana nawe biki none wowe okay wavuze yuko buri muntu wese bivanye na sije kubwa uwo guha collabo na Natasha wo kora kuyihese ndamutwara muri zijya sije ziwe nyene izi ndamuzane mu zimeze gute aze kunyicira akwicira nkeneye kumenya niyihe sije yoririmba ukabona ati yonyicira indirimbo. Natasha aririmba ijya ndirimbo yiwe zinya ndirimbo ziwe ayiririmba ayitwara mu yindi monde mugabo ushe gusigura mu bintu byinshi rum mfite aririmba ibintu ushe kubisigura mu bintu byinshi nkiye par exemple icambere ushobora kwiyumvira ngo cumba ijya cumba yaririmbye ukumva nyeko ari gucumba iyo ni yambere mugabo wundi mu none wowe ubwawe hinge ari ibintu bita kugabura mu ishure division ukere kwidivisa bien usanga atari rya cumba yashatse kuvuga urabyumva ugasanga ari ibintu nagishaka ndumva kivuga cumba umuntu wese avuze cumba yumva ko ari gucumba ubugari uracyari umwana yaragira ko wumva ibintu abantu bakuze bumva abo sindi umwana cyane ku buryo nashobora gutahura ko gucumba ari bimwe duhora ducumba mu kubera iki none umva ko atavyo atahura erega umuntu ntuzumvirize impamvu avuze ntuzumvirize ikintu avuze umuntu uze wiyumvira impamvu avuze rijya jambo ego none nk'ubu kubwawe nko kubwawe aririmbye mwende sinovuga ko ari mwende nkuko mubivuga mwende kubgawe yiyumvira ko ari iyihe impamvu yatumye aririmba mwende? Impamvu ni ivyo byabindi nakubwiye impamvu ni nyinshi aririmba ari ibintu imbarira imwe muri izo nyinshi wowe aririmba ibintu biri mu bwenge rero wewe ushoboye kugisigura uko ukigomba ahubwo n'umuririmbyi novuga afise ubwenge cyane kuko urumva yuko aririmba ibintu bihanitse ntiwacu uvuga yuko sije ziwe zo kwicira ni benshi baririmba ibintu bihanitse uko ayibona ni benshi baririmba ibintu ivyiwe urumva bihanitse kuruta iby'abandi bon nuko niyo ari indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu urumva niyo ari cyane ubundi ashobora kuririmba nk'indirimbo imwe
agacavayo akaririmba ibindi uriko urabibona mugabo wewe yisohotse ikurikirana ivya bindi nyene uriko urabibona rero nawe ucumutwara hariya nyene kugira muhurizeko kugira ntihagire uwicira uwundi mwendane Akes ndagushimiye cyane mu gice kigira kabiri ca Hit Stars News twari mu kiganiro Hit Stars News ni kihe kintu uvuga ati Akes Dan ko wa muri Smart Missions ego ni kihe kintu wikunda kione ukunda ko chambe kwa nafisi umubiri wo kubera siko arobiye Nanje navuze ati uretse ko wa muri Smart nusho kwa muri Smart Missions dasi umubiri wo kuberwa kama so nkeneye kumenya ikindi kintu ego cyose ndabikunda hana kimwe niga ya program nakaye kantu uvuga ati Jack akantu kari muri ndemanwa yanje nagerageje kenshi kugaheba biranga muri muziki cyane muri muziki kabi kete akari kokose cyane nakunda guhibongoza bahibongoza gute gira twumve ukuntu bahibongoza ntabyo nzi bahibongoza gute muri zijya ndirimbo cyane oya kuko arizi wawe niwe waziyandikiye niwe waziririmbye subiramwe basimwe muzo uvuga ati narahibongoje mu mitima yacu huzuye imbyiro sabo twakunze agatima ariko batugira utujacuro mwisomero ijwi mawe iwawe nibikabe unsige mu kigo ntiwakwa mukeba ahibambewe nanje sinzosibe kudodobeza muwawe mutima guys wale ngiye gusinzira ntangiye kumva itiro ntangiye kumva ubenga ibintu biko biracanga Akes Dan hari ukuntu izo ideas ziza gute kenshi ziza gute kuko numva umengo ni ibintu Bono kwiyumvira utafise umutwe nyine wo kwiyumvira uteka umutwe usanga uri kuririmba bya bindi abandi kandi ni kirundi numva umengo ni kirundi gihanitse naho uvuze yuko Natasha aririmba ibintu bisize ubwenge nawe kirundi cawe vraiment numva kimwe camawe je nibisize ubwenge ahubwo numvuga ko ni kirundi gusa naho kuvuga ko birasize ubwenge ni ibintu vyumvikana je byo ndirimba birumvikana mugana Natasha bisaba kurinda kwicara ukiyumvira none ngaha yagombye kurimba cumba nyene canke ni yindi cumba umuntu yo kwicara ariko aririmba ngo cumba mugabo rero jewe ukurikiranye urumva ko ari ijambo bifuma kikunanira gutahura ati iki ni kirundi kuko nk'abantu muri yo ndirimba abantu benshi bakunze kumbaza ati kudodobeza naye byantu avuga ati nanje sinzosibe kudodobeza muwawe mutima kudodobeza bisigura iki mugabo yavyumvise nibigandi ko nararimba kana ondazi numvise ntuze cyo bisigura en fait dinanzi kudodobereza oya hariho kudodobereza no kudodobeza kudodobereza ni nko kwagiriza nanje nico narinzi none kudodobeza no kudodobereza bitandukanye kudodobereza ni kijya ushoye kandi kuvuga kududubiza kubira urumva bivana n'ikirundi urumva wowe urukundo rwawe nyene rurabira sinzoreka kubira mu mutima wawe donc ikirundi kiratandukanye urongiye byo bwira ngo usanzwe bizi uko intara zose ntibavuga ikirundi kimwe uyu munsi havuze umukobwa avuga ati je Akes Dan vraiment je numva yo dudubiriza mu mutima wanje wabyakira gute bien ça kandi no dudubiza kabisa mufata amanimero Akes Dan ndagushimiye turashobora mu gice kigira gatatu ca Hit Stars News aho mu buryo bwawe hariho aka box ashaka gafata ukugurura ugasoma ibibazo biri hamukishura bakugurura gute inbox questions nikagoye some ibibazo biri yego haba wishuri kugomba kuntera ubwoba oya ntabwo nta bintu aho ikirundi cawe nico cyane ubwoba nyabuna nga Nsome cyane ego Akes Dan hari umunsi imuzu zobaza mutabukiyeko cyane ikanda mbiri imucikirako bavyifashemo gute uraza nakubwira ikintu kimwe ubwo no buzima tubayemo kandi umuntu azokubwira ko ivyo bitamushikiye azoba kubesha
urabibona dukeneye kumenya okay reaction ivyo birashika kandi je yo binshikiye je ndi umuntu simaramara canke ngo nkangure kwigira ibintu birebire no nimba ari kana mbiri canke isandale canke iki ngenda ku muntu uzenye kumukora ni hajya shonera magaze yaje ngo kupita msani poa ntibigutera complexe kuburi mu star umuntu tuzi nka CEO wa Collabo TV umuntu tuzi afise brand y'ibinyobwa ibi abantu benshi bibesherako none ingorane yashitse okay n'urupfuzo rwanye uri CEO urinde n'urupfuzo ruzibira hari ibintu bigushikira par exemple rimwe barakugonze byashitse byabaye kubwa ubifata nk'ibintu bishika ni ibintu bishika bibishikira bose urumva byakira okay tugende kabaza kagira kabiri nikiye kintu Akes Don akunda cyane iyo ari mu Burundi bari ndabwira ikintu kimwe cyambere mu Burundi ubuzima bwa buroroshe urabona amaze kugenda ibihugu bitandukanye wowe urabizi ko warabaye nawe mu bihugu bitandukanye ahantu twarabonye yuko aha ibintu byinshi biracoroshe nageze kwinjira muri restaurant mu Buganda ukomanda ivyo kurya ukomanda n'amazi bigenda bijanye navyo gusaba ibaho amazi uyakomanda ukwayo ego kwa kimuntu ki rero ubuzima ngaha buroroshe cyane buroroshe kandi ikindi naco nahantu hari klima zose afodi yamushoboye kubyidogera ni byinshi tuneze vuga tuvugirira ibyo umuntu akundira ngaha mu Burundi ni byinshi ikindi naco ni pays natal wabona pays natal Burundi bwacu famille ngaha abagenzi benshi bari ngaha nta problème no hagirira ya grave muga mu hiyo nyura cyo kugira problème kabura umuntu agufasha wabona ego akabazo ka gatatu ariko kanyuma ego uhari kosa wibuka wakoze ugafukamikwa n'umubyeyi bon mu bisanzwe jewe icambe banoshimira abavyeyi banje kuko je navukiye mu bavyeyi bankunda cyane mubwira ko no kunkubita batarigera bankubita kugeza aho ngeze ubu ntibigeze twavuze gukubita twavuze gufukamikwa urumva atigeze ankubita sigwa ko gufukamikwa ntikigeze kibaho uko yibona par contre je muvyeyi wanje cyane nka papa wanje kuko je mama wanje yapfuye nkiri muto cyane cyando hundi mu mama naho nyine namufashe mama ko yaramfashe naho nyine umwana we kandi neza rero je papa wanje n'umuntu amanura day by day kandi yatanguye kumanura kuva kera nkiri muto kujya je naje kubimenya ubu nakuze nagize ubwenge urabibona avuga ati ibintu papa ahora amanura kijya gihe bawundi ni nivyo nk'icyo gihe abimpanura cyane namenya n'ibyo arambwira byari byo mugabo yaramenya ati umwana nubwo atabitaho no mu sejo azobitahura je rero navukiye mu bavyeyi navyawe n'abavyeyi bankunda cyane kandi badafite zijya esprit zo kuvuga ngo bakankamira umwana bamukarire cyane ikintu ugize ikosa araguhanura gusa ati hari gihe papa yazasanga televiziyo nayuguruye ndumwana nazo mu esprit yo gukora program televiziyo nayuguruye radio yiwe namenaguye iki agashavura nyine bikamwira muko nyine nta nankarire ntagire iki ntashwane bigaherera hiyo wonye mugaka nyine kanyine yuko byamubabaje ibintu nk'ibyo rero atwana kumeza kandi Akes Dan uravye nka kamere ya papa wawe nkuko kuntu mwabanye agufata uko onye ni kiya kintu uvuga ati no mwigira ko canke nanje no kwigenza nkawe ahubwo byogenda neza mu buzima ahubwo je cyo maze kubona ndavye nabaje batonya banje Chris na Junior uri kurabara bacubona direct mutama urumva twatwaye esprit ya papa wacu twese kujya kuntu nyene via meze meme mu kuvuga kwiwe nuko nyene kandi iyo uri kuramuvugisha urumva ko ari umuntu yakwishika ikintu yumviriye neza urumva ko ntiyahu bavuze kuhuruduka ntiyahurudutse mu kuvuga ntiyahurudutse mu kukwishura urumva ko kwishura ikintu gifashe kandi kiri mu bwenge mugatahurudutse kandi kumva ati yambwiye yego kandi ni ibintu biri automatique muri we suvuga ngo nivyarinda kwiyumvira canke iki Akes Dan waratahanye award muri BMA nk'ubu bishitse hakaba irindi tunganywa rya BMA urashaka kandi gusubira guparticipa bon no participa ariko je mvugishije kuri mu mwakoregurize sinakoze cyane
sinakoze cyane kubera ko hari ibindi bintu ariko ndafocusinga mu cyane atari bya musique ko ibona urumva nubwo no party Jovana mugabo je nk'ubu nari navuze nubwo hoza ya BMA nubwo bigarukana nababwira ati par contre mushiriremo umunyarusaku wanje mushiremo Landry promoter gusa wowe naho bokureka mube murandika kuko ndazi neza yuko sinakoze cyane mu mwaka uheze ariko vision yanje si ya mawadi yo ngamo Burundi gusa none bahaye ubashizemo umunyarusaku Landry promoter boba bahaye wewe boba bahaye Wakala TV boba bahaye we boba bahaye team ya Waka yose nikuvuga iwanyu nta Akes nta promoter nta uhaye team ya Waka If Bali okay akarore dofatire ngaho nyine urinze uvuga ngo umuhaye award Landry Bali atawe Landry nawe nyine nta award kwaki mucokiye donc so sada hari dinye ne bon voilà nako karore urumva kuko wewe ngaha ndazi wicaye ngaha mugabo abantu bari kwaza ukurikira ntibazi biri nyuma ntibazi ibintu umuntu guys behind the camera hariyo so black SB ntibazi umuntu yakwinstaye wari we umuntu yagudugije kwa kwa etage ntibazi wari we uri kurabyumva rero Landry atwaye award bose baba kuko wewe urinda bagwa award no munsi ntuciti uvuga ati ebana yitashe muri iyo microphone uvuga ati ni microphone irabifise mu ruhara yeah Eko tubashimire cyane yari Akes Dan Mr. Waka na Waka dio muramubona reka tumushimire kuri kano kanya duhaye ko gushobora kubayaga nawe twayaze neza ibibazo novuga ati yabyishuye neza cyane reka ndamushimire nawe nagira akajambo abwiye abakunzi ba DFTV kino basezera uko tubaze duhurire kuri Facebook duhurire kuri Instagram YouTube channel ya Akes Dan hose je nitwa Akes Dan kuri Twitter bakurikirane ibintu by'iwanje kuko day by day noko ngoma ndabaye ibintu bishasha niki donc bakurikirane iterambere rya Akes Dan tugume twiteze na ya video na ya nimwe irimwo featuring ya Vichou kandi sinifuza ko hari numwe wopfa muri bo kuko apfuye atabonye aho Akes Dan yageze cyangwa nzogera no bamumbye cyane yapo buhombye umunwayi ufate wo buhombye views cyangwa wo buhombye like cyangwa wo buhombye support ibintu byinshi kuko jengizwe nabo urumva nibo bandiha rero urumva no bamumbye ibintu byinshi yapo bakunzi ba DFTV Yaldin Delisha kuri micro mu kiganiro Hit Stars News ono mutwaye twakoranye na Akes Dan ngajeje kubamenyesha ndabakunda cyane nongera nshimira namwe mwese mudahengeshanya mu gufasa akanya kanyu mukurikirana ibigane bica kuri DFTV ciao DFTV Tunda Juhudi.